kubera imana twayihaye ikibanza cya mbere twagira ngo dusabe nyakubahwa patiri yaserukiye mu busamana mukuru mu gipolisi cy'u Burundi abaregera hano kugira ngo ace adushira mu maboko y'Imana imbere ko dutangura igikorwa cy'uno munsi. Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Dawe mweranda, turagukengurukiye kuri uno munsi mwiza watwongeye, tugukengurukira ku ngabire y'ubuzima wasubiye kuturonsa, twagukengurukira ku gihugu cacu ciza waturonkeje, ugaheza ukadutora kugira ngo tugikorere, mbere twitwararike umutekano wacu n'uwa bene wacu, kugira ngo vy'ukuri abawe bagume bibera mu rukundo rwawe. None turakwihereje kuri uno munsi aho turamutse twugururirwa umwaka mushasha w'ivyigwa muri rino shure, twongera twakira abitegurira gukorera muri iki gihugu cawe. Turagusavye rero ngo uhezagire abarongozi bacu abo witoreye kugira ngo barongore igihugu cacu, nubaronse umutima wa mweranda, ubaronse umutima w'ubwitonzi, ubaronse ubukomezi nyabwo kugira ngo bagukorere atamakenga. Turakwereje kandi tugukengurukira kugira ngo uhezagire abo bose washinze kwitwararika umutekano w'iki gihugu cawe, kugira ngo ubahe umutima rugabo, kugira ngo no mu bigoye nyene bashishikare kugukorera barondera kukuninahaza, kuko uri Imana yumva kandi yishura. Turagusavye rero muri kano kanya uduhezagire twese, uhezagire iki kibanza turimwo, wirukane ivyo vyose vyoza biduhagarika umutima, maze amaraso y'umwana wawe y'igiciro ntangere yasesetse ku musaraba adutwikire, adukingire kandi aduhagarikire muri vyose. Turagusavye rero uze kubana natwe, uze kuduha kukuyobokera muri vyose, maze ibiza gukorerwa ngaha vyose biranguke kubw'urukundo rwawe, natwe tubonereho kwama tukuninahaza, tubisavye ku bwa Yezu Kristo umukama wacu. Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda, amen. Nagira ngo rero munkundire ndabashikirize urutonde rw'ibikorwa bigiye kubera muri kino kibanza. Inyuma y'iki gisabisho haraza guca haba umugigwa wo kwinjiza umugwi wa gatanu w'abanyeshure bitegurira kuzoba intwazangabo mu gipolisi, ari naco gice ca mbere ca runo rubanza. Hanyuma haza gucakurikira idefile, hanyuma haza gukurikira ijambo ry'ikaze rya nyakubahwa arongoye rino shure, hanyuma riza gukurikirwa n'ijambo ry'uwaserukiye nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Hanyuma rero haza gucashikirwa ijambo nyamukuru ry'uyu munsi rya nyincubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, kizigenza w'inzego zo kwivuna abasi no kubungabunga umutekano. Hanyuma ibirori biza guca birangizwa n'igisabisho kandi hamwe n'ururirimbo ruhagiza igihugu cacu. Hagati na hagati haza kuza haracamwo kuryosha ibirori biza gukorwa na bano bavuzi b'ingoma n'umugwi wabo bari kumwe. Uko rero niko ibirori bigiye kugenda. Ndabona hari imbere
yanje hariko haraza abantu bafise ibipara abandi bambaye amabutura bice bimbwira rero yuko igice cya mbere cya no rubanza ko no rubanza rugizwe n'ibice bibiri hariho kwinjiza bariya abantu bariko baraza hakaba kandi no gutanguza umwaka mushasha w'ishure w'ibihumbi 2020 ushira 2021 mu kanya rero turava dusaba nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kizigenza w'inzego zo kwivuna basi no kubungabunga umutekano kugira ngo ace yahura kino gikorwa kigira kibere ngaha imbere mu maso yanyu. Ouvrez les bancs. Commandant de la 5e promotion, vous présente les candidats officiers de police de la 5e promotion prêts pour une opération définitive. À vos ordres d'excellence, Monsieur le Président de la République. Rien à vos ordres d'excellence, Monsieur le Président de la République. Main fixe. Russe. Va. Tous présents, à vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République.